Ni Fabilove kuri page ya Facebook ziwe arasavye imbabazi uwo bita Satura Mabafe Savbi umwana bakuranye cyo kimwe muri Kensiri bita Kanyosha. Kubera iki gusaba imbabazi? Kubera iki hacigiye kingana kirekire kingana kujya ari amabifu ku mabifu utarasaba imbabazi? Wabikuye kuki? Ko naje ubwanje iyo ndiko ndavyibuka ndashobora gukorora musozi Imana ngira warabibonye yuko je ubwanje nifasha aka video ndiko ndarira abantu biyumviriye ngo ndiko mbabazwa ngo nivyo Sabi yavuze ariko nuko nanibutse ivyakahise icyatumye iryo zina Magonde ribaho icyatumye ndarimwita cyane cyatumye habaho ajya makimbirane ya jewe na Sabi donc nuko hari impamvu zari zihari vraiment zari zihari kandi zikomeye cyane. Ndavuga ati Sabi ibi bintu vyabaye reka tuvyibagiye donc ico nagisavye imbabazi atari uko wewe yabinsavye atari uko yabimpatirije ari jewe gusa nashatse yuko ico kintu cyo kuguma amenga ndafise ico nikeka ico donc uko biri kose naho novuga ati niwe yantanguye mbwa ndazi yuko ivyo nanje nakoze mu nyuma atari byari birengeye bitari bimuryohera gushika nuno munota ndabizi yuko hari ibintu bimwe nico ituma yavye nakaya kana kavuga ati abanyise Magonde. Ni Fabilove twabonye umurapera ariko mu nyuma tuza kumenya ko ataco musana kuri kumufasha gusa benshi bazi kare mutoyi wawe ariko no musabarizwa mu mpimba haciye igihe kitari gito amikari ntaco bivuga ko abaririmvyi ntaco bivugako wavyakiriye gute muri rusange? Novuga cyo kucerekeye amikare vraiment nta kintu bako barakora nta kintu ndabona bakora ariko kandi ndanabitahura kuko muri abo bagize amikare harimwe abamwanka kandi bamwanka cyane aba Oscar bande bose batigizwa kuba bamuha ibiraka byo kuvuga ati peti yangu twamamarize bino bintu muga mu Burundi bo bavuga ko yambariye ama miliyoni ngo niyikuzeyo rero yamusizeyo azi yuko umupeti afite inoti nyinshi bicamufungishije ngo bo ivyo birimwo mugabo ni histoire ndende ahubwo harabayemo gusa kumugambanira donc misanzwe umuziki w'u Burundi canke entertainment yo mu Burundi hari ukuntu itaruguruka nico tumuzosanga natwebwe ibintu turirimba ngo vyo kudisingana hari abantu benshi batabitahura nico ituma twabanje kubihagarika gatoyi. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe na Fabilove turi wabo aho yavukiye aho yakuriye aho yabaye akiri muto cyane gushika no munsi akunda iwabo cyane aho bita Kensiri. Ndakuramukije Fabi. Ndakuramukije nawe Patrick. Meze neza? Yego ni bien. Twareka gukorana ariko hari hacigiye kitari gito ariko no munsi tuje dukorana ugeze ku rundi rwego twarakoranye ufite studio. Music yawe ibona gute muri rusange cyane cyane na hip hop wamyugwanira kuva kera gushika no munsi? Bon, je novuga yuko music ni bon ni fresh gusa novuga yuko muri kino gihe hari kibazo kubera ko je ndakunda kuvuga yuko nta ciza cy'intambara urabona yuko mu karere ibintu ntibimeze fresh mu turimbo twose twacukeye ni urabona kumenga abaririmvyi bose banyegeye donc suko batariko barakora ariko nuko no barakora ahubwo gusa ntibiko biritabwaho warona bacitse intege batako barakora kubera iyo mvo ko na hari imizigo wari ufise uri kurasora nawe bien sûr que oui ariko bon je hariho n'izindi organisation sivyo byo babituma gusa so ni Fabilove twabonye muri mu mpera December ariko arakora ibiteramo byinshi cyane aherekeza umwaka imigambi yawe ya 2025 muzi gute muri rusange? 2024 2025 novuga yuko umwaka twawurangije fresh harimo no kuba narabahaye indirimbo narimbe vya bindi vyo kwibebeza bimwe wango na R&B so ndabaye indirimbo yitwa Vanessa hanyuma ndakora n'ibiteramo bitandukanye nibaza ko bimwe warabijemwo so hanyuma ikindi naco novuga 2025 ni umwaka novuga yuko ivyo nize muri 2024 shaka kubikora muri 2025 mugabo sindabitangura. Iyo bavuze kwibebeza indirimbo za R&B wavuye muri hip hop ubwo ntuwo buri kurakwirikira
za manuro z'abantu bavuga ati va muri hip hop mbere cyo kimwe na bifesi ugende ubongozi nawe wibebeze? Bon, bamwe bashobora kuvyibaza uko ariko jewe siko biri kubera ko jewe nkuko nkunda hip hop kandi nkuko nama mvuga yuko ndayigwanira no kuvuga nkora ico cyose cyotuma iyo hip hop itegerezwa kuba ishobora ku avancer, itegerezwa kumvirizwa, itegerezwa gukundwa. No kuvuga rero sinabikoze kugira mpemuke, ahubwo nabikoze kugira ngo ya hip hop ndayicishe muri bijyanye bavuga yuko abantu ngira bo bakunda, niko ndavyumva ngo abantu bo bakunda gusumvya hip hop. So naciye mfata rero ijya rap ndayishira muri zijya ndirimbo nyene izo nyene nako ndavuga, hanyuma ndayishiramwo kugira ngo abantu nibakunda bijya bintu kumbure na ya hip hop nyene babandanye bako barayikunda. Urumva ko sintabwo ari faso imwe cyo kimwe n'abandi, kuko abandi bo urumva bararimba nyene bagaherayo, meje mbashaka kunyuzamwe iyo hip hop. Fabilove kuri page ya Facebook ziwe arasavye imbabazi uwo bita Satura Mabafe Sadbi, umwana bakuranye cyo kimwe muri Kensiri bita Kanyosha. Kubera iki gusaba imbabazi? Kubera iki hacigiye kingana kirekire kingana kujya ara mabif ku mabif utarasaba imbabazi? Wabikuye kuki? Man, jendi gangster. Ndumu raperi yemera. Ariko kandi ndi serieux, ndi très serieux. No kuvuga ikintu kimeze uko ndakigiruka. Kimeze uko ndakigiruka nyene. Hageze rero aho nsaba imbabazi ndazisaba, je mba numva bon. Bakumva menga nibwo buzima bw'umuraperi ategerezwa kubamo. Kumudisinga mu ndirimbo wanditse wari wabikuye kuki kugira umwite magonde kandi mwarakuranye mwari kuri vizine? Patro mama franga kugira ndabikubwira ivyo. Mama franga bon ni ibintu birebire. No kuvuga ko na Sadbu bwiwe arabizi nako sishaka kuvyura izindi nzankano. No kuvuga nimba nashoye ku ibintu kubigira bitoye kugira ngo dushoye kumvikana, nuko nashatse nyene ku ivyo bintu bitaguma bigaruka. So sinifuza yuko no bisuya kuko naje ubwanje iyo ndiko ndavyibuka ndashobora gukorora musozi Imana. Ngira warabibonye yuko je ubwanje nifasha ka video ndiko ndarira, abantu biyumviriye ngo ndiko mbabazwa ngo nivyo Sadbi yavuze, ariko nuko nanibutse ivyakahise. Icyatumye iryo zina magonde ribaho, icyatumye ndarimwita, cyane cyatumye habaho ajya amakimbirane ya jewe na Sadbi. Donc nuko hari impamvu zari zihari vraiment, zari zihari kandi zikomeye cyane. Ukuvuga rero ni nawe muntu nkunda kuvuga yuko twagiraniye amakimbirane, abasigaye bose ni nabantu baba bapfa kunyomekera ko gusa tu nani nta wundi muntu je turagiraniye amakimbirane atari Sadbi wenyene. Igituma ndanayemera ni kubera ko yari n'umugenzi, n'umuntu yaje n'umuntu yaje muri game. Sadbi ndamubona uku, indirimbo yiwe ya mbere, indirimbo ziwe za mbere ndazizi, atari zijya inkuru y'ukuri, kandi yatoye nk'umuraperi ndamuzi. Yari umuraperi romva na nibaza yuko ngira aranabizi. Je nice nabavugiriza beat bariko bararepeta muri groupe bita Wanavesi. Bon narabakubitira kuntuze ku kintu bakarepeterako. Bon barabagenzi dumwe barabagenzi. Sadbi yaraza muhira tukirigwana tukajana, naco gituma vyoroshe yuko tugira nico dupfuye kuko urumva yari umugenzi. Abasigaye bose usanga bakunda kuvuga ngo dufitane amakimbirane, ugasanga abo bantu nababonye bakuze uwo nta makimbirane twoshobora kugirana. Mugabo wa wundi dufitane ico twahujwe ko numva ko biba vyoroshe no kugira ico dupfuye. Murahuye muri collabo ya featuring Chris Easy muri kumwe remix. Mu nyuma turakubonye muri concert mu Kanyosha muri kumwe. Nibaze ku kibazo cyaheze uno munsi imbabazi yaziguhaye? Bari usaba imbabazi no kuziha wanashima hajya je nabipostinze. Muga je Sadbi imbabazi sinazimusabiye hajya. Oya je imbabazi nazimusabiye wiwe nyene muhiri wiwe nyene. Kandi reka ndanakubwiza ukuri, wari umunsi nyene yakarandondera kugira dukorane ijya ndirimbo izina remix. Rero navuze ati je nitwokorana n'umuntu atumva ko ari aleze. Ndavuga ati Sadbi ibi bintu vyabaye reka tuvyibagiye. Donc
ico nagisavye imbabazi atari uko wewe yabinsavye atari uko yabimpatirije ari jewe gusa nashatse yuko ico kintu cyo kuguma menga ndafise ico nikeka ico donc uko biri kose naho novuga ati niwe yantanguye mbwa ndazi yuko ivyo nanje nakoze mu nyuma atari byari birenge bitari bimuryohera gushika nuno munota ndabizi yuko hari ibintu bimwe bimwe nico ituma yavye nakaya kana kavuga ati abanyise magonde so yabivuze kubera ko ico kintu cyaramubabaje so nanje rero iyo ndiko niyagiriza ndumva yuko ivyo bavyiza nyene nsavye izo mbabazi. Ni Fabilove twabonye umurapera ariko mu nyuma tuza kumenya ko ataco musana kuri kumufasha gusa benshi bazi kare mutoyi wawe ariko no musabarizwa mu mpimba haciye igihe kitari gito amikari ntaco bivuga ko abaririmvyi ntaco bivugako wavyakiriye gute muri rusange? Mani jewe abantu abarundi muri make novuga yuko abarundi barakunda kuvanga abarundi barabakera kuvuga kera ugize ikibazo mwarafashanya mugapuro moma no kuvuga yuko twebwe aho tugeze ububasha turafise aho tugarukiriza bivanye na dossier y'umuntu nyene akurikiranwako ako novuga yuko Bel Chris ndagisubiremwo ngaha n'umuntu wese yokumviriza dossier yiwe yavuga ati umupeta ararengana ariko rofetwe ubushobozi bw'abantu bafise aho bugarukiriza turafise aho tugarukiriza me turacyavyirukamwo kugira ngo turabe ngene vyogenda ariko turavuga ati nubu uwo kumva yuko afise ubushobozi bwo gushobora kugira icyo afashije turamuhaye karibu ariko icyo novuga cyo kucerekeye amikare vraiment nta kintu bako barakora nta kintu ndabona bakora ariko kandi ndanabitahura kuko muri abo bagize amikare harimwo abamwanka kandi bamwanka cyane bamwanka vraiment je ndibuka yuko hariho n'ahantu twigeze kugenda turi kumwe n'urya mupeti araramutsa umuntu aranka kumuramutsa n'ukuboko kwiwe uwo mvuze ngira acabibona aranka kumuramutsa kubera ngo nginga ivyo akora eske we uri umuririmvyi uri no muri entertainment udashobora gutahura ku umuntu ashobora kugira ico bita buzz ashobora kwiyubakira brand yiwe muri bukabarandri promoter bose bakiza muri entertainment ingene vyagoranye eske umuziki wacu mukeneye kujamo abapatiri mukeneye kujamo abapastor mukeneye ko tutugurura imiryango y'ubundi buryo umwe wese yugurura umuryango bivanye n'ubundi buryo nko mu bindi bihugu rya mupeti yakuba ari trend yategerezwa kuba ari umuntu ahabwa n'ibiraka bikomeye cyane aba Oscar bande bose bategerezwa kuba bamuha ibiraka byo kuvuga ati peti yangu twamamarize bino bintu no muga mu Burundi ho bavuga ko yambariye ama miliyoni ngo niyikuzeyo rero no yamusize yazi yuko mupeti afite inoti nyinshi bicamufungishije ngo bo ivyo birimwo mugabo ni histoire ndende ahubwo harabayemo gusa kumugambanira donc misanzwe umuziki w'u Burundi canke entertainment yo mu Burundi hari ukuntu itaruguruka nico bituma uzosanga na twebwe ibintu turirimba ngo vyo kudisingana hari abantu benshi batabitahura nico bituma twabanje kubihagarika gatoyi kubera ko hari abantu benshi uzosanga donc babihindi sura muga ntibagende kwidocumenta barabe igituma tubiririmba rero no muri ivyo rero bindi ntibazi kubona entertainment yuko umuntu ategezwa kwidagadura agakora mu buryo butandukanye ukamenya impamvu yoba ariko arakora ivyo bintu no kuvuga rero wamufungishije novuga ko yaviza ku bintu bishika kuri bibiri icambere hari ukuntu bamenga barafise ico bapfa kuko barababanye barababanye barafise ukuntu menga arafitaniye utuntu twutu beef hanyuma hakabaho n'ikintu cyo kuviza ati reka ndamukomesha ahubwo rero tuyamukuremo mugabo ndi sûr certain yuko yarabizi yuko bijya avuga vya miliyoni yuko yari juste kwibranding kuko nta muntu Patrick wobwira yuko yisaha wayiguze ama miliyoni 50 hanyuma ngapfe kuvyemera vyoroshe urumva mugabo bagaca babimuhora so rero novuga yuko ni juste kudatahura kutuguruka kutabona aho abandi bageze mu bindi bihugu donc
kugira ngo twagure umuziki wacu cyangwa twagure entertainment yacu muri rusange. Jambo no babwira niryo mugerageze uburyo bwose turabe ngene twobaho mu buryo nyene twifuje kubaho mu vyo dushaka gukora na cyane cyane mu vy'umuziki pana yuko dusanga tugiye mu bindi bitaturaba wanashima. So ariko ndemeza yuko umwe wese ategezwa kuba yakunda igihugu ciwe. Murakoze cyane, thank you. Ni Fabilove wa murapere wanyu, ari cyo wagira umbwire man. Asante sana, ndagushimiye ndakwifuriza iterambere ryiza. Yeah, thank you. Tuze dusubire tubone n'undi musi ntibimeze neza cyane. Yeah, murakoze cyane kandi amutse n'abari ko baradukurikirana. Ndanabasezera cyap cyap.